izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Sabe abaririmbyi baze hano imbere kugira ngo badufashe gutangura icigwa cacu dukoresheje indirimbo tumaze iminsi dukoresha, indirimbo ya 73 izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ikigwa tugiye kurabira hamwe kuri uno mugoroba kivuga ngo ukugaruka kwa Yesu, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ukugaruka kwa Yesu bagenzi kuregereje. Uno munsi ubutumwa bwiza nk'ikimenyetso ca nyuma, ukuri kwa Bibiliya kuriko kurasanirana mu turere dutandukanye. Ngaha iwanyu ubutumwa bwiza buriko buravugwa, naje ngaha iwanyu mvuye hariya Muramvya, kandi mu turere dutandukanye ubutumwa bwiza buriko buravugwa. Abantu bariko barabwirwa ubutumwa bwiza ku rugero ruhambaye, kandi bagenzi nagenda bamenyeshe yuko ubutumwa bwiza nico kimenyetso ca nyuma Yesu yatanze kigomba gukorwa imbere yuko aza. Mbega uramaze gufata umwanya wiyumvire kuvyerekeye ibyo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kwemereje? Bibiliya yangirambarira ngo usemerere. Bibiliya ivuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose ngo bube ikimenyetso kireri cabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. Matayo igice ca 24 ku murongo wa 12 gushikana ku murongo waho wa 14. Bagenzi, iki nico kimenyetso ca nyuma abantu bose bagomba kubanza kuburirwa. Bamwe bakemera kwakira ubutumwa bwiza, abandi bakanga kubwakira. Buri muntu wese niwe akwiye kwifatira ingingo. Aho niho ibyizigiro by'abizera bihagaze yuko Yesu agiye kugaruka. Bagenzi, isezerano Yesu yaduhaye ni ntagisibya, ategerezwa kugaruka. Hariya muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa mbere hamwe gushikana ku murongo wa 3 tuhabona amajambo akomeye avuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi, iyaba atariho banabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu, nzogaruka kubajana iwanje ndahondi namwe abarihomura. Bagenzi, Yesu amaze kugenda mw'ijuru yadusezeraniye ko azogaruka, kandi uko niko kuri. Umwami wacu Yesu Kristo azogaruka. Tito aratubwira uko bizogenda hariya mu gitabo ca Tito igice ca 2 ku murongo wa 13. Bibiliya ivuga ngo twitega ibyizigiro by'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Muri Tito harerekana yuko Yesu Kristo ari Imana, kandi ibyizigiro dufise by'amahirwe nuko azoseruka ka gihe azoza ubwa kabiri, kandi azoba yuzuye ubwiza. Yesu
yaratubwiye amajambo akomeye cyane hariya muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 4 n'uwa 5. Yesu yaravuze ati mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanjye bati ni je Kristo, kandi bazozimiza benshi. Mwa kino gihe hari abantu benshi bitwa ngo n'abakozi b'Imana nk'uko twabibonye kare. Hari abantu benshi bitwa ngo n'abihebeye Imana. Hari abantu benshi bitwa ngo n'abavugiramana n'abongere, kumbe n'ababingira y'inkazi. Bagenzi, mwirinde uruhendo. Hariya muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 24 Yesu yaravuze ngo kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana. Hariho abantu bigira abavugishwa bakiyambika ishusho ya Kristo, ariko indani hariyo umugwanizi. Abo bigisha inyigisho nyinshi zitandukanye. Hari abantu benshi bavuga yuko Yesu yaje. Hari abantu benshi bazi yuko Yesu azoza. Abatari bake bazi ko Yesu azoza hama abanyabyaha bagume baho ku isi. Mbere abandi bazi ko abatazojana na Yesu bazoza barabikurikirana ku maradiyo no ku mateleviziyo. Mbere hari abazi yuko Yesu niyaza bazoba bagifise amahirwe yo kwihana. Iyi ni inyigisho ya Satani ziniza, ihenda abantu ngo bagume bijajaye. Yesu azoza gutora biwe, hama natwe tubandanye tubaho. Mbere bizoba mu kabanga, nta n'ibyo tuzomenya. Abantu bakaguma bijajaye, ntibategure igihe cyabo bigishoboka. Ino ni inyigisho ya Satani. Bagenzi, benshi bazi yuko bazobikurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi, urumva ngo hanaka ngo umwana ngo babonye yagiye, ngo pastor naka ngo yagiye ntibazi yagiye, ngo bazobikurikiranira ku mbuga ngurukanabumenyi. Bagenzi, icyo ni kinyoma gikomeye cyane. Mwirinde uruhendo rwa Satani yiyambitse ishusho ya Kristo, yamara ari Satani, kubera yuko niwe yigisha ibinyoma. Bibiliya iratwigisha ibyerekeye ukugaruka kwa Yesu kukuri atakinyoma kirimo. Matayo igice cya 24 ku murongo wa 26 havuga ngo nuko niyababwira bati hari mu bugaragwa ntimuze mujeyo, canke ngo ari haruguru mu mpete ntimuze mubyemere. Niko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga iki muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 24? Bibiliya yerekana ko Satani azana inyigisho z'ibinyoma kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka. Dukurikije inyigisho yigishwa mu madini atandukanye, womenga umuntu arashobora kwijajara, kubera yuko no mu gihe Yesu azoza abanyabyaha bazobandanya babaho. Mbere abantu benshi bazi yuko bashobora kwihana inyuma yo kugarwa kwa Yesu, ariko siko bimeze. Ibivugwa n'abantu batari bake, Bibiliya sibyo yigisha. Ibivugwa n'abantu dukwiye kubireka tukabyirengagiza. Bibiliya akaba ariyo ituyobora. Ibyo Bibiliya ivuze akaba ari byo tugendera. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Bagenzi, mbega Bibiliya itwigisha iki ku byerekeye ukugaruka kwa Yesu? Ubwa mbere, Bibiliya yigisha ko Yesu azoza ku mugaragaro, abantu bose bakamwibonera. Niko Bibiliya yigisha, kandi igisho ryose rizomubona. Abazoba bahari bose bazomubona. Hariya muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 27 ijambo ry'Imana Bibiliya rirambwira ngo nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Bagenzi,
iyo umuravyo urabije bibona umuntu umwe, bibona bose. Abantu bose barashobora kubona umuravyo urabije. Bibiliya ivuga ngo nk'uko umuravyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'umwami wacu kuzomera. Bagenzi, abantu bose, haba abana canke abagabo, bose bazokwibonera uguseruka kwa Yesu. Haba bakoze ibyiza, haba bakoze ibibi, bose bazokwibonera uko kuza kw'agatangaza. Ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo w'indwi havuga ngo iharazara n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Bagenzi, Yesu agiye kugaruka vuba, kandi abantu bose bazomubona. Ijisho ryose rizomwibonera. Ijisho rizomubona mwumva ari mu kabanga. Hari abantu benshi bizera inzamba y'akabanga, yuko hazoba inzamba y'akabanga, ariko murabibona yuko ari ikinyoma. Bibiliya ivuga yuko ijisho ryose rizogenza nte? Rizomwibonera. Ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona. Ijisho ryose rizomwibonera, umuntu wese azomubona. Matayo igice cya 24 ku murongo wa 3 havuga ngo buri kimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga. Mubona ari amoko amwe n'abantu bamwe? Oya, amoko yose yo mw'isi azoboroga. Bibiliya ivuga ngo bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo mw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Bagenzi, abantu bose, haba bakomeye, abategetsi batandukanye, abantu bize amashuri menshi, abakene, abarovyi, abiga, abatiga, bose bazomwibonera. Bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo mw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Nta muntu n'umwe atazobona Yesu igihe azogarukira. Ntabwo ari mu kabanga, bizoba ku mugaragaro. Wakoze ibyiza, wakoze ibibi, ugomba kwibonera uguseruka k'umwami ahambaye kugiye kubaho vuba. Bagenzi, mumenye yuko haba ukora ibyiza cyangwa ibibi, azobona umwana w'umuntu aje mu bicu. Azoba agarutse afise ubushobozi, kandi azoba akayangana. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ubugira kabiri, Yesu azoza mu buryo buteye ubwoba, bwumvikana mu matwi. Ntabwo ari amaso gusa azomubona, ahubwo n'ugutwi kose kuzovyumva. Ni kuvuga ngo n'impumyi nazo, za zindi zitabona, zizomenya yuko Yesu yaje, kubera yuko n'amatwi azovyumva. Bagenzi, azoba ari umuzo w'agatangaza, umuzo uhambaye. Ibyahishuwe Yohana igice cya 16 ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 20 harabitubwira neza. Hari imirabyo n'amajwi n'imituragaro. Ibi bintu mubona byo mu kabanga. Habaye imiravyo irakubita, amajwi n'imituragaro, habaho no gutigita kw'isi guhambaye. Basi naho coba ari igipfamatwe kitumva, coyoberwa kibonye isi rikiratigita. Bagenzi, abantu bose bazobimenya. Hariho no gutigita kw'isi guhambaye. Nta gutigita kunganya nk'uko ubuhambazi no gukomera kwigeze kubaho uhereye aho abantu bakabereyeho kw'isi. Azoba ari nyamugigima ihambaye ku rugero ruhambaye. Bibiliya ivuga ngo ibizinga byo mu kiyaga byose birahunga, kandi imisozi ntiyasubira kuboneka. Ni kuvuga ngo iyo misozi mubona iri aha hejuru, Yesu niyaza kubera gutigita guhambaye, izomanyagurika, imanyagurikire ngaha muri Tanganyika,
ku buryo umuntu adashobora kongera kubona imisozi ukundi. Bagenzi, byavuye hehe ngo abantu bazane yuko kuza kwa Yesu kuzoba mu kabanga? Imisozi yamanyaguritse koko byoshika abantu ntibabibone. Bagenzi, mwirinde uruhendo rwa Satani. Hariho inyigisho nyinshi Satani azana kugira ngo ahende abantu bijajare bagume bari ngaho. Kazima ibyo bintu biza mu kabanga, nta n'ibyo nzomenya ntibindaba. Mugenzi, birakuraba, kubera yuko abanyabyaha bazokwicwa n'ubwiza bwiwe igihe azoza. Muri ico gihe nyene ibyo biriko biraba, Bibiliya yerekana ko abapfuye bizeye bazoca bazuka batagishobora kubora, mu gihe abapfuye batizeye bobo bazoguma mu bituro byabo. Bibiliya ivuga iki ku byerekeye igihe Yesu azoza no kuzuka kw'abizeye? Nk'uko twabibonye, Bibiliya ivuga ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, arangurura ijwi rirenga hamwe n'akamo ku marayika mukuru n'inzamba y'Imana. Bagenzi, nimubyumve, hazoba harimwo akamo ku marayika mukuru, kandi n'Imana ivuze iki? Inzamba. Bibiliya ivuga ngo maze abapfiriye muri Kristo niwe bazobanza kuzuka. Mbega wewe hamwe urupfu rwoza, woba uzopfira muri Kristo kugira ngo uzobeho mu muzuko wa mbere igihe Yesu Kristo azobaje. Abapfuye nabo nyene bazoca bazuka. Ibi bintu nivyoba mu kabanga ntivyokunda, kubera yuko n'abapfuye nabo bazoca bazuka. Hazoba umunezero mwinshi ku bantu bemera kwiyegurira Yesu, kubera yuko tuzobonana n'abacu twabuze. Bagenzi, kino gihe kizoba ari igihe cyo kwiterera, cyo kwitamba urupfu hejuru. Urupfu tuzogwiyemerako, kubera yuko naho dutwara abacu Yesu niyagaruka, niba abacu bapfa bizeye, niba natwe dupfa twizeye, tuzokongera kubaho. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Bivuga ngo ihe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovuga. Turi muri Korinto ba mbere igice cya 15 duhere ku 51, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe abazaba bakiriho tuzohindurwa. Bibiliya ivuga ngo kuko uyu mubiri wari ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Bagenzi, tuzorubaza rututi, warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Izoba ari umunezero ku bantu bakira ubutumwa bwiza dutanga. Igihe Yesu Kristo azobaje, azoba ari igihe c'umunezero, kubera yuko haba bakiri bato n'abashaje, twese tuzokongera kubaho kandi tunezerwe. Kiretse intumva tubarira kwihana zikaguma ziboheye mu binyoma zibibona, abo bantu bonyene nibo bazobona ibara. Intumwa Pawulo yabyanditse muri Bibiliya hariya mu Bifilipi igice cya 3 ku murongo wa 20-21, bivuga ngo azohindura imibiri y'ubupfapfara bwacu ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, aho azozira. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Bagenzi, hariho igihe amagwara azohagarara ubutagisubira kuvaho ukundi. Muganga ari hehe? Ndamubwire ngo hariho igihe atazosubira kuvura, kubera yuko amagwara azoba yahagaze. Bantu muriko muraza kwa muganga bavure, nibyo arabavura, ariko tukiri kwino si murashobora kongera kugwara. Ariko nagenda kubwire ngo ndiko ndakubwira ikintu gikomeye, ngo wemere kwiyegurira Yesu, kubera yuko Yesu wewe azoduha
kubaho tutagwara, amagwara azoba yahagaze by'ibihe byose, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Uko yagiye niko azogaruka. Reka turabe uko yagiye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo w'10 gushikana ku murongo wa 11, birimbarira ngo bagihanze amaso mu ijuru akigenda. Bagenzi, bagihanze amaso mu ijuru akigenda, Bibiri tubwira ngo abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Igihe intumwa zariko zitegereza zibona Yesu ariko aragenda mu ijuru, zabonye abagabo barabaza kino kibazo. Bibiri bandage kuvuga ngo uyo Yesu abakuwemwo akaduza mu ijuru azozacyo nk'uko mumubona agenzante aja mu ijuru. Igihe Yesu yagenda baramubonye ariko aragenda, hari ku mugaragaro, umuntu wese yashobora kubibona. Niko azogaruka, abantu bose bakamubona ariko araza. Azoza uko nyene ku mugaragaro. Ubugira gatatu ukuza kwa Yesu bizoba ari ibyiza by'agatangaza. Umunsi wo kuza kwa Yesu azoba ari ibyiza by'agatangaza. Matayo 25 ku murongo wa 31 havuga ngo, ariko umwana w'umuntu azozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azobyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, igihe Yesu azoza azoba afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose. Ntabwo azoba aje gupfa ukundi, azoba akikijwe n'abamarayika biwe bangahe? Abamarayika bose bo mu ijuru bazoba bazabanye na Yesu mu ijuru, hazoba hagaragara. None bagenzi, ndabaze mwumva bino bintu byo bamukabanga abamarayika biwe bose bazoba bazanaye, niko bivuga, azoba akikijwe n'abamarayika biwe bangahe? Bose. Ibi bintu nibyo bamukabanga, bizoba ku mugaragaro. Ntabwo azoba aje gupfa ukundi, ntushobora kumuhangara kubera yuko azoba ari kumwe n'abamarayika biwe bose. Ntabwo azoba aje gukengerekwa. Babandi bavuga ngo abo Yesu si Imana, ngo yari dushobora kubyemera, ngo Imana irasonza. Abo bantu bazaba bagira bibonere ko akaga gakomeye, bazaba bagira babone inyungu yo kutumva kwabo. Bibiliya ijambo ry'Imana yigisha iki? Ibyahishuwe igice cya 6 ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 17. Bibiliya ivuga ngo ijuru ririzinga nk'uko umuzingo w'igitabo kizinzwe, imisozi yose n'ibizinga byo mu kiyaga byose bikurwa ahantu havyo. Bagenzi, Bibiliya ibandanya ivuga ngo abami bo mu isi n'abaganwa n'abakuru b'abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegenza bose binyegeza mu masenga no mu bitandara byo mu misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati, nimutugwe ko muduhishe inyonga zibyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Bagenzi, igihe abakuru, abagabisha b'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi, mbere n'abagurano ni kuvuga aboro bose, mbere n'abidegenza bose babona Yesu agarutse, baramaramaye, bagenda kwinyegeza mu misozi, bagenda kwinyegeza mu masenga bati, nimutugwe ko muduhisha inyonga zibyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Mbega akaga gakomeye kazobonwa n'abantu bazi kumva. Umuntu azosigara arondera ikimwica atakikironka kubera kutumva kwiwe. Ibyahishuwe
habandanye hatubwira ngo kuko umunsi uhambayeho uburake bwabo ushitse, kandi ninde ashobora guhagarara? Bagenzi, ubu tubabwira abanka kumva bazokwibonera ko ishano. Uno munsi urashobora gufata ingingo nawe, mbega urashobora gufata ingingo kuno mugoroba ukemera kwiyegurira Yesu. Ushobora kuba nawe wahora ugendera mu nyigisho zizimiza ziri inyuma, uzi yuko kuza kwa Yesu kuzoba mu kabanga, yamara kuzoba ku mugaragaro, kandi abakora ibyaha, abantu batiyegurira Yesu bigishoboka, abantu barenga ku mategeko y'Imana, haba rimwe canke kabiri, abo bantu bazokwica n'ubwiza bwiwe, bazobona kaga kugeza naho batakambira inzuzi ngo zibatware bitagishoboka. Bagenzi, vuba bidatinze tugiye kubona agacu gato, kandi ako gacu kirabura. Uko karushiriza kutwegera niko karushiriza gukayangana. Azoba ari umwami w'abami ahabaye, azoba aje mu bicu, abamarayika bose isinzi bazoba bari kumwe nawe. Bagenzi, azoba ari umunsi w'agatangaza, umunsi unejeje ku bagororotsi, ariko umunsi ubabaye ku bantu banka kumva ubutumwa bwiza twigisha. Bagenzi, ingabo zitabarika zidaharurika nizo zizoba ziri kumwe na Yesu. Azoba ari umunezero kubakira ubutumwa twigisha. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 19 ku murongo wa 16 havuga ngo, kandi ku mpuzu ziwe no ku bibero afise izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami, uganza abaganza, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Mu gihe abemera bakakira ubutumwa bwiza twigisha, abemera bakavavana n'ibyaha no kutumvira iby'Imana yavuze, bakemera kwiyegurira Yesu no kumwizera, nawe akabaha kumvira Imana. Mu gihe abo bantu bagwanka, igihe Yesu azoza bazoba bazomuhunga, bazotererwa mu muriro w'umuzitanya. Abanka kumva bazokwibonera ko, yamara abemera kwizera Yesu, twebwe tuzokayangana nk'inyenyeri, tubane n'umwami ibihe byose aho azozira. Mugenzi, Yesu Kristo ariteguye kuza, agiye kuza vuba. Icari kimutereje nuko mwebwe mutari bwaronke imburi. None mugenzi, uriteguriye kumusanganira? Yesaya 25 ku murongo w'icenda hatubwira ngo, abacunguwe tuzovuga n'amajambo avuga ngo, iyi niyo Mana yacu, niyo twari turorereye, nayo iradukiza. Uyu niwe Uhoraho, niwe twari turorereye, duhimbagwe tunezerwe, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Amen. Babandi banka kwemera yuko Yesu Kristo ari Imana, Yesaya atwerekana yuko igihe Yesu Kristo azobaje tuzovyatura tubivuge, iyi niyo Mana yacu, niyo twari turorereye, nayo iradukijije. Uyu niwe Uhoraho, niwe twari turorereye, noneho nimuze duhimbagwe tunezerwe. Matayo igice ca 25 ku murongo wa 34 havuga ngo, maze umwami azobwira abari buryo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Tugiye gukora umuhamagaro w'uwo muntu wese yifuza kuzobana natwe mu guhabwa ibyasezeranywe. Inzira ni zibiri zonyene. Yesu Kristo vuba agiye kugaruka, Yesu Kristo vuba agiye kugaruka, kandi ikizoba kimuzanye
hazoba harimo kurimbura icaha, kandi icaha azokirimbura n'abemeye ku bubiko bwaco. Umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyene azosha, nyamara abemera kwihana bakiyegurira Yesu, maze Yesu akabaha ububasha bwo gutandukana n'icaha, bakabaho mwabuno bugingo bumvira ibyagezwe by'Imana. Abo Yesu niyaza bazohinduka, kandi tuzokwegukira ubwami buhore ari ubwacu ibihe bidashira. Ndashaka uwo muntu avuga ngo nanjye ndashaka kuzoba mu bwami bwa Kristo. Uwo muntu atera intambwe aze hano imbere. Jewe ndifuza kuzobana na Kristo, nicyo gituma mpisemo guhagarara hano imbere. Mbega nawe mugenzi urifuza kuzobana natwe mu bwami bwa Kristo? Tera intambwe uze hano imbere. Yesu aguteze ibiganza, Yesu aguteze ibiganza. Urashobora kuza kwa Yesu bigishoboka, kubera yuko ubwo Yesu Kristo agiye kuza, nawe uze ubane nawe igihe azoba aje aho azozira. Tugiye kuririmba ya ndirimbo za 73 mu gihe tuzaba turiko turaririmba. Saba ishengero rihagarare, maze nawe utere intambwe uze hano imbere. Jewe rero namaze kuhagarara, nawe urashobora kuza. Urashaka kuzobana na Yesu mu bwami bwiwe, urashaka kuzohabwa ibyasezeranywe, urashaka ubugingo budashira. Tera intambwe uze hano imbere usangire isengesho ryacu kuri uno mugoroba. Saba abadiyakoni begere hano imbere, abadiyakoni begere hano imbere. Umwaka w'Isirayeli mbega atosanga umeze ute? Tera intambwe uze hano imbere mugenzi. Uwera kuzima, Mana ushobora byose, utegeka bikabaho bigakomeza, izina ryawe rihabwe icubahiro. Abantu bawe bamaze kumva imburi, kandi bamaze kubona yuko turi mu gihe cy'iherezo. None bemeye kukwiyegurira. Mwami turasenze kugira ngo ubahezagire, kandi ubahe kuzobona ubwami bwawe, izina ryawe rihabwe icubahiro. Kandi Mwami turakweretse n'iyindi mitwaro bafise mu buzima bwawe bw'isi yose. Ni wowe nyishu, ni wowe Mwami uhambaye, kugira ngo bagire ibyizigiro byo kuzokubona. Nubereke ikiganza cyawe Mwami n'ubugingo, izina ryawe rihabwe icubahiro. Abafise abana turabasengeye, abafise abagore turabasengeye, n'abafise abagabo turabasengeye. Kandi Mwami n'abana bana bato bahekera ababyeyi ubongereza ubwenge mu mashuri, kandi hashobora kuba hari n'abasore bifuza akazoza keza, harimo inkumi zifuza akazoza keza. Mwami turabasengeye kugira ngo ubahe ico bagusaba, gihanye n'uko ugomba, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ico ndabasengera, ubarinde gusubira inyuma, boye kumera nka mukaroti, byagara baramiritse berekeza imbere, bashike kukuri kose, iciza cose cyotuma baba mu bwami bwawe. Ndabasengeye kiri cabo uno munsi, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndakweretse ishengero ryose muri rusange. Hari abandi bantu batarafata ingingo kandi bamaze kumviriza ubutumwa bwiza. Mwami ndabasengeye imitima yari komanda y'amabuye, uzane inyundo idodagureko kugira ngo yorohe inyama, bamenye yuko wabagendeye, nabo bakwiyegura ubutagisubira inyuma, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ubandike ko kirazira, ubahe ibyizigiro byo mu iherezo ryabo, kwitegura kugusangana no kugiye kuza vuba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.